murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. None jewe ico mfatira bwire ntanga inkuru wowe urakiza oya naco nzi ikanyere ntacuzi utumviza impande zose umviriza yenda kubwire wa muntu we jewe inkuru natanze narayitohoje neza ivyerekana vyose ko Gasore yatsindiye isoko abikwiriye ndabifise oya we rero sinzi ivyo ukora bikwiriye ivyo uriko uravuga abasiruko turabazi ubu rero nanje ma ijambo nerekana ingene abarengero tuko turatutizwa izuba riva wehoho ntujebwo vyahavuye bigenda gute? Mbega kanya utavyuka reka ndiko ndagukoragera kaye akazi koko nibaza ko wasivye. oya mama nukuri reka kwigora ndagusavye ndaza kukinywa ninavyuka nukuraje uracari mu gitanda hewe wagwaye ntiwambwira. mana we aje sinagwaye mana we mvusa numva ndushe mana ndatonekara umubiri wose ntiwora bimwe uno munsi nawihaye njyame nduhuke n'ukuri akazi ku ruhande. Hewe none ndakuzaniye icyayi kinywere ngaha. oya ha mama nukuri ubu jewe nshaka gusinzira nta n'ikindi nikenereye wewe gusa ahubwo genda unywe nta ngorane gwina wawe ndibazungira yamaze no kugenda. aha uje yagiye kera n'icayi yagiye atakinyoye navyiketse ahubwo sha ubwe nijoro nari bagiye kukubwira mama Etani barambwiye shaka bashitse neza. Oga ni sawa. None gakanya vyukuri haje Etani waramwase ni kurya nyine. None mama nk'ivyo nukuri nivyugarukanye vrema mana yaje jana nibaza ko vyaheze. Oya nukuri kw'Imana ndakwinginze mwana wanje ubaze neza umutima ubaze. Ahosha mama wowe nukuri burya ndakwikundi urafise umwete w'imbe. oya sumwete mwishisha akanye umwete uvuze na wundi muna ufise zimirwa hushinzira nziza ishika. ariko mama nukuri vrema teka nasubiza umutima muto aho ntazimiye mfise imyaka 15 ubu noza kuzimira reka nukuri kw'Imana waramfashe ukuboko bikwiye ubu nunde kure nijane. Asimbwira ikintu wagaye Etani mama nukuri Jesse ndamushaka n'ivyo ntivyumvikana rega mama ukunda ntibica bisigura ko nanje ntegezwa kumukunda. sha mwana wanje kanyenyeri baje bantu urazi ko arabagenzi kuva kera. Yego none urakenye nyene unteranye byo. none mama basinda kubaremwesha nta kutarugize ngo mbishirize umunsi muri kano gatondo ubugenzi bwawe na mama wiwe uzoja buhera ngo nuko ye mama wanje ntemeye kubana na Etani. none gasha ko naye nabijeje ko bizokunda bakitora bakaza no gutuma mama horera amakosa nayi wawe niwe wemeye ubuko utegeka je nta kosa mfisemo gushika naho wankakaganuka Etani yakuzaniye. none ga mama akanzaniye akakavugira kamajambo yifuza ngo ko tuba wahagurana uranabinyibukije none umva nari guca ndakagumya kandi bitanakunda ahebye kagukunda gute basi ari kumwizeza akamubwira kugiye kuvyiyumvira mama je urazi ko ntazi kubesha sinzi n'igituma ahubwo ndiko ndanisigura nta nakamara naramukuye mu nzira aragenda aronderera ahandi abakobwa baruzuye werega nuko utazi n'amajambo yambwiye. ikizi nuko unteranije n'abakunzi mferere he kwanga umuhungu nk'urya asumba ikikaba yogukuye muri buno bukene bwo ngahe rusange urantangaje. oye kamama nukuri ntabara ubukene ntaho butari kandi n'ubutunzi ntaho butova. none we ndakubaze wemera kurindira ibyo tazi ko bizoboneka kandi waronse byuzuye nukuri bwe maje mama nukuri twumvikana wangoye kuva kera twumvikana jewe ndekaniruhukire nafashe umunsi wo kuruhuka sinafashe umunsi wo kugira mparine nawe jewe nahe wibaza none mama je nukuri aho bigeze vraiment oye mama jewe narahejeje gucagura reka kunyicamwa nta muntu canke ikintu nakimwe cyo tuma mpindura mbisa niryamira. Uitwa funderi yinjire wakurikira yinjire. mwaramutse neza gashefu. Amahoro karibu ngaho gatebe kandi wakoze kuita bakonvokaso. Jebo bintu nubaha
byubahiriza yego nukuri erega hajya ugutwara abakuruta kandi abyubahiriza je okay yego convocation yawe rero sawa yeke abantu b'abactionnaire kuri izini ahubwo abahoze ari abactionnaire sindi ko twavyita uko kubera ko bo bambwira ko n'ubu barimwo ivyo sivyo nibaza ko atari ivyo kuko wonondera amazina yabo mu banyamitahe eka nuko ntaho yobatora yego ndabizi ko bari baravuyemo yego mugabo rero hasha bavuga ko iyo mitahe yabo bayahaye wewe kugira ngo baserukire erega shefu muri iki gihe cy'ubukene usanga abantu bagomba batana kw'imyikomo oya yishura ku kibazo imitahe yabo barayiguhaye cyangwa ntayo baguhaye jewe ibyo bakubwiye ntabyo nzi mugabo bajya jewe nukuri umviriza ntumbeshe kuko amapreve yose ndafise ntiyomera ko baguha amafaranga yabo umviriza shefu nukuri jewe ndakubaha nashaka mumfashe ibintu tubyoroshe oya nta kibazo wewe basubiza amafaranga yabo nkuko babisaba nta kindi tukuronderako oya urumva nashaka nyene tubyoroshe twe nawe wenyene ngiro tuvyumva reka je nta nakimwe numva tomora twe nawe ushaka tubyoroshe gute urumva nuraba ingenda bigenza ndagushimisha ukaraba ingene woca remite dossier ugaca uyubika sa yego nukuri iyi dossier ndayikasa ariko bajya ba actionnaire boss baronse twabo wavyumvise oya chef nukuri none wahugira nokeneye kubaho neza nukuri unyemereye ndazi ko ega nacoka okay yego ubu ndabitahuye neza mu yandi majambo ushaka kumigiturira oya sigiturira nagashimwe ariko gashimishije nawe mu ncamake utushaka kuma gashimwe kuko ndenganije bajya abantu none gashefu ivyo ni vyama vyabaye erega impene hirisha hiziritse none ibintu vyama vyabaye ego turakeneye kubaho none bajya bakishoneye bobo ntibakeneye kubaho byarije byose bajya ni bato cyane nta ngona nivyo batera hana hamwe wo kwitwara umva umugabo kabisa wewe birabe neza tubitunga uti hamwe bo kwitwara nokuri mugabo jewe ndi ngaha kugira mpagarira amategeko abonye nugari wongeje guhagararira wavyumvise antuka ejo nari ndakubwiye ndazi ko bikogwa watumbiye nabi rero watumbiraho bidakogwa ayi wanje hakora amategeko gusa haki shefu oya nukuri vyiyumvi umviriza ubandanije ivyansha biba bibiri urasubiza amafaranga yabo hamanda guhanira gutanga igiturire Halo boss. Halo. Mbega wabyumvise? Numvise. Ibi numvise igipolisi kigomba gukora. Oya. Nenda guhamagaye jite ngo numve ko katayari makuru. Yemwe by'ubwato yo bavugwa. Reka ibara riraguye. Ibara rigira rigwe. Aho umwanya n'umwanya bantoza intoke. Ivyo uri kuravuga nibiki? Bande bagutodira. Urumva? Ngo kanyenyeri. Yoba yaragiye kuvuga mu gipolisi ko ariho telefone atazi yamuhamagaye. Wumve nawe. Oya shefu ni hatari. Ngo mu gipolisi bagomba barondere mpaka batoye iyo nimero. None ni gito. None wewe niyumva yuko nshobora gufatwa umwanya n'umwanya. Yamaru ariko twenga bikomeye. Oya shefu ntabara ukora ibishoboka byose umwungishe. Kandi ga wabikomeje. Ugeza aho yumvira guhunga. Ego mfasha mfume nza himhumuro. Niho batomfata ngira ngo. None nakubaza. Utakagire twakoresha. Uza wakibagiwe no mwanya. None uzi gute ko badashobora gukoresha ubuhinga bwa none bukomeye
bagatora iyi nimero abasha naremye nakubwiye naho burara navyo bupfa batuye basi noba ndakinjura gatoye kugira ngo tubanze turabe iyo bica ukinjura uja hehe wiwe we nyabuna bandanya wumviriza ko atayandi makuru y'ibya burya bwato yoba ariko aravuga ndayumvirize kandi ntatekanye gashefu aho wowe ntiyumva ko uri kurantuma indyango rye untumye ibintu bigoye none urukubuzwa gutekana nande kandi ndakubwiye ko atangorane none basi ndakubaze shefu yego bazi ko mpora numva ngo barashobora gutora umuntu yahamagaye ahagaze ibyo bari byo yego nibyo mugabo we nakubwiye hajya twakoresheje ubuhinga buhanitse niba pima naho boraramwe sawa mugabo ndakubwire gashefu ukabona mfashwe nawe uzoba ufashwe intwari zisezerana amasesa mama nenje ibintu biriko birashikira n'ibiki sheri n'ibiki uriko urarira Queen habaye igice Marisa aranyirukanye ngo ninaye kuryama muhira nakwirukanye none bigenze gute ahora bashaho nkibyirire byagenze gute numbaza bagusomenya akambwiye ngo ntaye ngo bashituje kumubaza kiko je sinavyumva jewe nanije kukwirabikiriza nta kintu oya ntavyo kumubaza ngaho nyene shava afise yo hapaca nyirukana burundu none niwe wakoze iki kutambarira hari ikintu wonone urumva hari ukuntu muri iyi minsi nsigaye mfise itiro ridasanzwe sheri itiro none ubigira hoho no kukazi uba urifise none saho nyene hari ikibazo urumva nguma nisinzira ku mwanya wose shaje ntavyo numva ivyo bintu kweli uti rero arise yakonye ukurisinzirirako urumva iyo atabakiriya mfise hari ukuntu nca niyicarira hari inyuma ku ntebe arise nawe arakavya none yagoye ko wicaye kandi yatabakiriya bahari oya niyamoye ko nicaye watahuye nabi oya ahubwo iririgize gatatu asanga ndiko ndagona none hari n'igihe aho rero numva bikomeye umve hari n'igihe abakiriya bahamagara sindabumve nivyo woroshe kabisa none ndakubaze usikora hari zamuhehe kugira ugume wisinzira ko kumutaga mviriza rero nawe ugira utangure kumbwira nk'ivyo ari sere mbwiye none uvyumva oya none niba mwijuru uryama ayo masaha nakwiye kugira ngo itiro rihere none sinakubwiye ko ntazi biriko biranshikira we nyene hoho unahora ukubasi nawe ubona sha Queen canka usanga uri mu mabwate domwe n'ubundi sa hewe jewe Queen umwabikazi ndara muri bwate unyitiki monsieur ubundi ko ndakubwira ingorane mfise nawe ukambwira ivyo nta nagasoni oya shaka oya reka kwishavutsa vugisha ukuri sha wewe urutegezo kuburara mu mabwate domwe nibishoboka oya nyumviriza neza jewe kuva mbaho nta n'umusi numwe ndahonyora muri bwate urumva kandi ndagusavye reke kunyagiriza ivyo ntazi none gashaka abantu bateranije none ivyo bintu bitahuritse nakubwiye ko ntabitahura na jewe n'ibindi ushaka ko nibiki ahubwo nyene rawumpa amafaranga nzoje kwa muganga ivyo vyose n'indwara nta n'ikindi reka je shana amafaranga nifitiye aha nibere mugani zasanzwesha urabona kandi we misi yose iyo ndagusavye amafaranga usigaye wamumbwira ko atayufise gute none niwe shaka ndakubwire gute umbwire neza ivyo nivyo je n'amafaranga nifitiye ntabwo nabukure mu mushahara ivyo nivyo mbwiye gatoto mwene ngire gute gasha ubu rero kuba waronse ivyo warondera uciye nta nk'akanuka yasukuguta oya sha ndakubonye ntumbonye yo aha mbisa ndanakubisa ahubwo urabona oya Queen sheri ingo tuvugane Queen garuka sha ngo kumuta nk'akanuka mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi reka tube turayibukanya akabazo kari kabajijwe kanyenyeri aranse guha ijambo uwo murengero ngo agire ico ashikirije kuri Kan Web TV mbega yoba murenganije sigura
intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Edouard Wayo avuka mu ntara ya Cibitoke akuno musi akaba twumviriza ngambwe gisagara ca Bujumbura yagize ati kuba kanyenyeri yatahaye ijambo we murengero ngo gire icashikirije kuri Kan Web TV ntiyamurenganije namba ati kuko yakoresheje akarangamutima k'umwuga ukumenyesha makuru ati kuko umumenyesha makuru z'umwuga icarico ntagira uruhande ahingamirako ati kuko yohava asanga ariko arabiba injyano hagati y'imigwi ibiri idahuza ati kanatsinda icimviro curya museruko cari kuba gihengamiye ku ruhande rumwe kikagira isura itari nziza ku rundi ruhande atavugira bigaca bigarukana injyane hagati y'abaseruko n'abarengero ati kandi bari mu nzira nziza yo kurengera amacakubiri ati ico ntahuye rero kanyenyeri yakoze ico yategerezwa gukora atahubwo n'abandi barabe bamwigireko. Sibomana Deni ava ibururi mu rutovu yagize ati kanyenyeri ntamurenganije ati kuko yanseko agarukana ivy'amacakubiri ati kuko kanyenyeri afise amakuru y'imvaho yerekeye itangwa ry'isoko ati kubganje no mumenyesha amakuru abushitse kuko adakorera umugwi arimwo ahubwo atanga amakuru y'ukuri. Nkuru nziza Alex na waba mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Gisyo yagize ati kuba kanyenyeri yimye jambo umurengero ni vyiza cane ati nta murenganije na buke ati kuko Kan Web TV ni kinyamakuru gikurikiranwa n'abantu bose kandi bo mu migwi yose ati kandi intumbere ya Kan Web TV ni kunywanisha abaseruko n'abarengero mu gutanga inkuru zitohojwe neza kandi z'ukuri ati mu gihe hadutse rero ubutari muri iyo ntumbero nta kamaro ko kumuha ijambo ngo ashikirize kuri Kan Web TV ati kuko yobaje ugusambura atari kubaka ukubibugwanko. Nestori Ingozi ku mutumba Rusuguti yagize ati kuba kanyenyeri yanse kumuha ijambo uwo murengero nta karenganyo karimwo ati kuko ivyo yagira avuge ntiyari kubanza kwiyumvira uravye agashavu yarafise yari gutukana canke agahengamira kuri bamwe n'abandi ati kumwima ijambo rero kwari nko gukingira abandi ati cigwa rero igihe aho duherereye haboneka umuntu avuga nabi abandi ntidukwiye kumwumviriza canke ngo tumushigikire. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ntirandekura Jean Paul wo mu ntara ya Ngozi muri commune Mwumba yagize ati kanyenyeri ntiyamurenganije mu kumwima ijambo ati kuko vyumvikana gose ufatiye mu mvuga yariko arakoresha ko agomba kuvuga amajambo ataroranye ashobora kubibugwanko hagati y'abaseruko n'abarengero ati ntiyaraje kuvuga ivyatohojwe ahubwo yaraje kuvuga ibijanye n'amarengamutima yiwe. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize ngaha tubonereho akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikirana. Akabazo naka gakurikira mufatiye ku nyifato ya Funderi mbega uwo dusangiye umugwi ivyo tubwiye vyose twica tuvyizera tutarinze no gushishoza ndasubiramwo mufatiye ku nyifato ya Funderi mbega uwo dusangiye umugwi ivyo tubwiye vyose twica tuvyizera tutarinze no gushishoza. Akabazo murakumvise mukamufisha umushikiriza ni mutwandikiye kuri yanima kumumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo wafuza kwironkera igikino muri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 865 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.